Kampala n'amamwezi Gisabo Selassie tunanezerewe kubona. This is Lion Story from Burundi. Jump! Munkundire ndabaramutse ariko ndababwire kandi n'indoto zinshikiye. Nibutse ndi muri studio za Renaissance ndabashikiriza ikiganiro Ingoma Beat, ariko nsubije ubwenge ku bwihe nibuka ko aha turi ni i Kigali muri Copenhagen Lounge, aho umugwi Lion Story wakoranije abarundi isinzi n'inshuti dukunda umudiho wa reggae music mu giteramo Love and the Unit cyabaye ku munsi wa gatanu hari ku igenekerezo rya 26 Kigarama. Hari ambiance idasanzwe, hari umunezero byerekana ko songs za Lion Story canke songs kwita za Revolution Times zikiri mu mitima y'abarundi. Muri no video Frank Espoir ndizeye nkaba ngiye kubereka uko concert yari imeze ku bataronse uko bahishikira. Tuyita Ingoma Beat canke uko ariko kose, ariko ni ewe Rastafari. Glory to the Most High God, Rastafari. Glory. Silencia. All right. Umuvandimwe yaguma byara abana bapfa igisizi bwe mu maciriro. Muganina nyina aravuga ati mwana kugira umenye ko nanje ari jewe, kugira nawe ejo ushobore kuzokubona nzoterera mu kajwi ariyo kode yacu. Ati kuki tinyange y'ababa yugururira twari guhiga twatunyoni tumwe twumva ibihinda tugahinda. Nyange 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 wehe nyange y'ababa yugururira
tubakomeze gakibondo kumbe isizimo nacyo cyari cyamaze kumva byajwi yange kakana kaca karinumira nyina agarutse akagatera muri ka kazi agira ati muri ka gahogo kari iwacu i Burundi ati yange 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 we yange y'amabadugurira twari guhiga twa tunyoni tubihinda tugahinda yange y'amabadugurira Rastafari Selassie DJ Nohera Orucho Gisizimwe Yes I Rastafari pull up pull Thank you. kahise twarabibonye amacakubiri ari umwasi w'iterambere abanyafurika twarababaye turahakanye gusubira guhendwa baruka ntimuhemuke bambe mufatanye mu nda ubutungane buri hafi Babyloni igiye gutemba akabuye karate kagusiga ukuri kurate kugusiga intare zirate zigusiga ukuri kurate kugusiga leha Babyloni muzo kwinyegeza hehe Babyloni muzo umvira hehe
If you want, go ahead down.
mu majambo make abateguye iyi concert baradushikirije icyifuzo cyabo icyatumye bayita Love and Unity, bagahamagarira kandi ugwaruka n'abarundi gushira hamwe bahuje umutima n'urukundo. Ni igiteramo cyakorewe ngaho gutya nyene tubifashijwemo na Copenhagen Lounge, ikaba ariyo twafadikanije kugira ngo kino giteramo kibe, kandi tukaba tuboneyeho no kubashimira cyane. Igiteramo cyari cyitwa Love and Unity Concert. Nibaza yuko ivyo abantu bakeneye ni ivyo nyene, cyane cyane nko muri bihugu byacu bifise ibibazo byinshi, turiko duca mu bibazo bitandukanye by'ingwano hamwe no kwikakana ku bihugu. Igiteramo Love and Unity Concert nuko abantu bomenye yuko urukundo hamwe no kuba hamwe ari byo bintu bishobora kuzobageza kure. Nivyo musanzwe ni igiteramo cy'urukundo hamwe n'ubumwe. Nibaza yuko abarundi bakeneye urukundo, kubaho mu rukundo bakagira amahoro, hanyuma kuba umwe, umurundi umwe, tukitwa umurundi, hanyuma tugatera imbere. Rero nibaza yuko nta kintu coba kije gisumvya urukundo hamwe no kuba hamwe, cyane cyane ndikumvuga mu bantu. Rero Love and Unity Concert ni igiteramo cyo kwibutsa abantu yuko ahatagira urukundo ibintu byose birasambuka, kandi ahatagira ubumwe nta n'iterambere rishobora kubaho ngo bikunde. Turi ngaha i Kigali, turishimye kubona tuhari uno munsi après 10 ans tutari ngaha. Vraiment ningene tubaye accueilli, turanezerewe cyane. Icyifuzo cyari cyabaye Love and Unity, kandi ndabona message menga abantu bayakirira urukundo n'ubumwe. Icyo twifuriza ugwaruka en general, niyo message yari derrière tout ça, shira inguvu hamwe, kundana amavaleur, kubahana. Yes. Utuma ugwaruka rw'abarundi buri mu mahanga n'ubukundi wabo, usonerana, ushigikirana, kunywana, gusangira akabisi n'agahiye, no guma wiyumvira icyo bofasha iwawe, icyo boterera iwawe. Umuntu wese ari buraya Imana yamushikanye ku gikorwa. Uri umurundi rero kwiye kumenya ko utegeza gukontribuwa ku bw'igihugu cawe aho uri udahengamye. Turazi ibintu byinshi biri buraya, twumva ngo barundi bahengamiye aha iguca. Mugerageze mu bumwe, ko mutabaye umwe tuzohera rimwe twese n'imihimbiri. Dutegeza kuba mu rukundo, mushira inguvu hamwe, muze kwinvesta mu gihugu c'amavukiro. Hama n'inguvu namwe zo mu gihugu aho mwavuye nazo nizo zibashigikira iyo muri. Kandi turabakunda cyane abari burayi, nawe turi kuza kandi muri bwa bumwe. Selassie ai
bicaye mu giti mbona inyoni nyinshi zituruka imyakubita inyoni zivuga ziza apu bicaye mu giti mbona inyoni nyinshi zituruka imyakubita inyoni ziva i Buraya ziza Afrika hari zituruka ziva i Kongo hari ziva mu mibingobingo hari zo mbona hirya mu gishanga umva amatwi apimanamba ziduma zihurira ziti ziririmba ziti mbona inyoni ziguruka zigenda ku cari ziduma zigenda ku cari hari ziguruka ziva Amerika hari ziva Uburusiya hari zo mbona hirya zituba zigenda ku cari zituba ku kiyaga z'inyoni ziguruka zigenda ku cari zituba zigenda ku cari inyoni hari ubwoko bwinshi bw'inyoni inyabuntenge imisure ibinuni nyabirogo rya kanyange byose bihurira ku cariyeha icari kimwe c'imikabira cane nyinshi cane zigenda ku cariye zigenda ku cari A black man, Indian, white man, we are one. A black man, Japanese, Indians, we are one. Wayo, 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 Nyoni ziwachu. Tumba, Nyoni ziwachu.
mwebwe munaniwe, mwebwe mushonje, namwebwe mureze, ndabasavye nimwihebure, komeza ukwizera, kuko uhoraho azohembura umunsi umwe imbabare. Akamaro ko kwihebura tuzohebuka, hari imitima imenetse y'imbabare, hari imitima icacaguritse y'imbabare, hari imitima yaboshwe y'imbabare. That we go king Central Igitega Muramvya bambwire aje ihorere aje. Hold on, if I say Lion of Judah, you say Alaje ihorere, Lion of Judah ihorere. The King of Kings araje. Yeah, this is how we make it. Mwihangane igihe kiri hafi, Lion of Judah ari hafi, mureme cyane. bakakuza kuvuga icyo wobuze, bakakuza gushikaho woshitse.
mabido bakureme kimwe bishushe uzosanga bakuriye imizigo myinshi uraraba neza abantu b'imidiha ntakubumviriza abantu babesha ntakubumviriza imidiha y'imidiha ntakubumviriza abo bagaterana ntakubumviriza urumviriza icubwiwe n'uhoraho imana yawe niyo mvuga kuri yo nyene bobo batunyegeza byinshi bobo baturemeka byinshi badakoza kw'intoke abantu b'imiti ntakubumviriza abantu babesha ntakubumviriza imiti hari imiti ntakubumviriza hey brother abandi bazoza kukwabura abandi bazoza kugukerera ariko uhoraho azoca gutabara ja azoca bagukurako wowo ntibagira ikigombe wowo ntibagira n'impuhwe ariko uhoraho azoca gutabara ja azoca bagukurako abantu b'imiji abantu babesha ntakubumviriza imidiha y'imidiha ntakubumviriza abo bagateranye ntakubumviriza yawe iyo mvuga kuri yo nyene bobo batunyegeza byinshi bobo baturemeka byinshi badakoza n'intoke abantu b'imidi ntakubumviriza imidiha y'imidi ntakubumviriza abo bagateranye ntakubumviriza
tubamenyeshe yuko inyuma y'intwari zagwaniye pan-africanism, zikagwanira nationalism, zikagwanira ibihugu vya Afrika, intwari nyinshi zarishwe, izindi ziratotezwa, kandi n'ubu bavuze ati niho bakiri. Ugwaruka kwese muri ngaha muze muribuka kugwanira ico bita nationalism, kuko nico kintu cyonyene gishobora gusova ibihugu vyacu, abaduciyemo imigwi, abaduciyemo imigwi ifatiye ku ntara n'amoko, baze bateshwe bati tubwirizwa kugwanira Afrika, kuko Afrika ni Eden, ico bita Eden. Tubayeho ata changement de climat zibaho, nta neige, tuguma twibereye muri climat nziza, arico bituma mubona muguma mumeze neza, aho abandi hariya anye usanga bigoranye, ico bita igikonyozi ugasanga cahinduye amasura yabo, ariko twe muri Afrika tuguma tumeze neza cyane. Alors on va savourer la dernière partie de Lion Story, tout en vous rappelant que ce concert, cet événement a été réalisé en collaboration avec Copenhagen Lounge, et nous tenons à saluer tous les efforts qui ont été fournis par l'équipe d'organisation ici à Kigali, et nous remercions tout le monde qui est venu aujourd'hui pour célébrer Lion Story, Strong Voice au rythme du reggae burundais. Applaudissez s'il vous plaît. Alors nous allons inviter Lion Story pour la toute dernière partie de cette soirée, et nous espérons que nous allons nous régaler pour cette soirée au rythme du reggae burundais. Je vous remercie beaucoup. Uko wabikoreye Abisirayeli, uko wabikoreye Abisirayeli, uko wabikoreye Abisirayeli, banyirutse ko n'imipanga mungira mu mahanga, aho bita Imanamba, Irimba njuri ntimba, tujawuti imanga, udukure muri aya mahanga, tujawuti imanga, jaja udukure muri aya mahanga, kuko sindawumva nkumbuye kubona Uburundi, nkumbuye gufata ibya Bugarama, nkumbuye kubona Uburundi, nkumbuye akaboga k'i Bugarama, nkumbuye kubona Uburundi. Humuriza abana b'Abarundi, koja agiye kuza. Humuriza abana b'Abarundi, ko Rastafari agiye kuza. Rastafari, Rastafari araje kutubohoza, Uhoraho, Uhoraho araje kutubohoza. Ja Rastafari, ja Rastafari, ja Rastafari. Down there
that dreadlocks. I don't know why they keeping me. Oh, I don't know why they cutting that dreadlocks. Rastaman didn't do no wrong. Rastaman didn't do no wrong. He was just burning up. Yes, I set free the Rastaman. Set free the Rastaman. Set free the Rasta now. Elian must be free. Elian must be free. Elian must be free. Yeah, yeah, yeah. You never know, you never know. You never know, you better know. Yeah. Jaja know, Jaja know, Jaja know, Jaja know, Jaja know, Jaja know. Your ancestors were Rastas. You never know, you never know. Your son could be a Rasta. You never know, you never know. In case you find a Rasta man, if doctor. If you find a Rasta man, a lawyer, ja, tell me what you gonna do. So I don't know why you cut him that dreadlocks. You might need him. You gonna miss him. Him gonna fashion you. Him gonna him come from this happy designer. Set free. You better set free the Rastaman. Set free. I am I. Elian must be free. Be free. Be free. Elian must be free. Yeah, yeah, yeah. Never judge a Rastaman. He's a God creation. Never judge a Rastaman. Never judge. One army, one soldier. One Rasta, one prayer. One Rasta, one fire. One God, one aim, one destiny. Our Rasta Mubareke. Mubareke bakubereke. Our Rasta Mubareke. Mubareke basomesesi. Mise. Our Rasta Mubareke. Mubareke bate kumutini.
ushobora byose n'imbabazi
Central Imuramvya Ubimba Guantanamo Agashokozi kari kw'isi gafunze intama kayihora inyama kandi bizi ko intama itigeze irya inyama irugasi wote wote baremure akantu twese hamwe tuti urekure uwo murasi urekure uwo murasi yigire yidegede yaje umuhora ibisuba urekure yaje umuhora ibisuba urekure yaje umumusage urekure yaje umuhora ibisuba urekure yaje umuhora umusa urekure yaje urekure uwo murasa urekure gusozera reka mwese mwakurikiranye iyi concert ndabashimire ndabibutse ko yabaye iminsi 2 ikurikirana kuko abatari bahishikiye basabye ko ahubwo bokongera bukeye bwaho ikimironko aho bita muri New Bel Air Lounge abarundi bari mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bakaba bijukiye kaco kuko hari yaciye igihe gito basangiye umuganuro kubatawubonye murashobora kuraba video aho hasi Francois Ndizeye nshimiye team yose ya Rwemesha Magazine nabadufashije kubona ano mashusho ariko mwibuke kugira like na sabone ewe munabihe nabandi big up